abanyagihugu bo muri komine Kabezi basanzwe barangurira ibikorwa byo gucukura amabuye ku musozi wa Gakungwe bazinduye kuri wa kabiri bagandagaje imbere y'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo uburimyi n'ubworozi. Abo banyagihugu rero bakaba basaba umushikiranganji kubarenganura kuko ngo musitanteri wa komine ya Kabezi aheruka kubahagarika mu bikorwa byo gucukura amabuye aho hantu kandi basanzwe babifitiye uburenganzira. Ibi mbere ngo bimazemo imyaka myinshi ku mpusha zatanzwe n'abashikiranganji batandukanye. Aha rero bagasaba ko borenganurwa kuko ngo mu mihana yabo hagiye kurangwa inzara. Reka rero twumvirize bamwe muri bo ingene babishikirije. Nitwa Bukuru Jean Claude, tukaba dukorera ku musozi wa Gakungwe komine Kabezi zone Ramba. Twazindukiye kuri umushikiranganji kubera kuva ku munsi wa gatanu indwi iheze twarahagaritswe ibikorwa na musitanteri wa komine Kabezi avuga yuko tutasubira kubandanya ibikorwa kubera aho dukora baha abandi kandi natwe dufise impusha z'aho hantu. Dufise impusha z'umushikiranganji w'ibidukikije hamwe n'iz'umushikiranganji w'ubutare n'agataka. Aho hantu tuhamaze mu mategeko twatanguye kuhakora kuva 2014 duhabwa impapuro n'umushikiranganji w'ibidukikije n'ubutare n'agataka hamwe n'icitwa vacances d'hôtel kiva kwanuze kuri uwo musitanteri nyene yaduhagaritse. Nico rero tuje kubaza umushikiranganji ko duhagarika ibikorwa na musitanteri kandi dufise impapuro z'abashikiranganji babiri zitwemera ko tubandanya dukorera aho hantu. Ico dusaba nuko aho hantu tuteza kubandanya tuhakorera kubera turacafite ikiringo cyo kuhakorera, hanyuma dusaba yuko twobandanya kuhakorera bivanye n'ubutare kama buhari bwinziriza igihugu hagati miliyoni 80 miliyoni 100 ku mwaka, kuko uwo muntu agomba hakorere si ikintu ziterambere ry'igihugu, si igikorwa cy'igihugu, ni cy'umuntu umwe ku giti ciwiwe ku nyungu ziwiwe, kuko ahantu hakorera abantu barenga 300. Rero abo bantu nta hantu bari buje kugira no munsi ubuye turi mwibarabara. Nico gituma twaje kwitura umushikiranganji kugira ngo itegeko yahaye yuko uwo muntu akorera aho hantu kuneza y'iterambere ry'igihugu n'uwicendajura agashikirwa ko abantu twobandanya kuhakorera. Nitwa Minani Violette. Ubu turiko turahomba cyane, inzara igira yica abantu kuko abantu bose niho bakura ubuzima. Ubu rero kuva umunsi bihagarikijwe ibikorwa byacu twarangure ko umusozi wa Gakungwe abantu bose inzara igira bakureho, ndetse n'abanyeshuri bamwe batanga kubura n'agakaye cyangwa agakaramu. None nk'ubu wewe warusanzwe hakorera iki? Jewe hajya nane nsanga ndaharangura imirimo kuko nari nsanzwe mfise abacukura amabuye tukabarangura, kandi ikindi nari muri koperative dushira hamwe twiteza imbere. Twege tumaze kumva ko nyakuba musitanteri kazi w'ikomene yacu ya Kabezi afashe ingingo ko duhagarika amabanga yo kubandanya ibikorwa aho hantu, twaguye mu gahundwe tugira umubabaro n'agahinda bitagira uko bingana kuko nitubona iyo tugiye kujana narijya mona turi hafi y'inkangira Tanganyika, ikiyaga ca Tanganyika nta kintu kimwe kikivamwo, abantu bose duhanze amaso ku uwo musozi. Rero tumaze kumva ko wahagaritswe twarahagaritse ibikorwa nkuko bari bazanye igipolisi igahagarika abantu, ariko rero dufise agahinda kandi ico dusaba nuko nyakuba mushikiranganje canke umuvyeyi wacu mukuru w'igihugu yogerageza kuturenganura ko twe turiko turarenganywa ku rugezo ruteye ubwoba. Uyo muntu wahawe umusozi ni inyungu ziwe n'umuryango wiwe, ariko twege twakora ibikorwa bifasha bene gihugu bigafasha igihugu. Nukuri nta kintu kimwe uravye nk'amataxi twari amahera dusohora n'amafaranga menshi cyane mu bushikiranganje. Nico gituma twasaba batugerageze ko bashoye kose banyakubahwa baturenganure kuko abantu turi mwibarabara mu jambo rimwe. Bisaba ko umuntu wese akura amaboko mu mpuzu agakoresha inguvu, agakoresha kumbere n'agataye bafise ubwo abikunde ateze imbere umuryango we n'igihugu ciwe. Igere badufatiye izingingo batuboheye amaboko imugongo kuko benshi bubagiye turabona ko mu minsi mike byo bandanyuko abenshi baziha kuja mu mazu y'abantu atangure kwiba, cyo sanga habaye akajagari mu gihugu. Bigimana Constante nkaba mvuka ku mutumba wa Gakungwe komine Kabezi zone Ramba intara ya Bujumbura. Rero tumaze kwandika makete, twandikiye copie pour information conseil communal atubwira yuko uwo musozi afise ukuntu bari babugabuye, ariko kumva ko musitanteri ko vyagenze yashijeho iwiwe kuko azwe ko amakoperative rero yasigarije igice cabo witwa Mayondo ye nanyura bamuhaye igice ciwiwe ko umusozi nyene kitakorerwa ko n'abanyagihugu. Twebwe tugeze dusaba yuko bo turenganura kubera tuko twarengana tw'abanyagihugu bato nta muntu numwe araza avugira abanyagihugu bato ahubwo azavugira uwo Mayondo. Ntumvi cyari cyo dufise impapuro z'uburenganzira bukorera aho hantu twisunze amategeko y'igihugu ashinga amakoperative.
Umushikiranganji yahavuye rero abakira mbere arabahumuriza kuko we ngo ntiyarazi ko ivyo bintu biriko biragenda uko, akaba rero yaciye abemerera ko agiye kurungika intumwa vuba cane kugira ngo bige ico kibazo maze abanyagihugu barenganurwe babandanye bakora iyo mirimo isanzwe itunze imiryango yabo itari imike.